iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu reno yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubagezako amakuru agezweko ariko haravugwa muri kano kanya, n'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye, aho tuza kugaruka mu bisata aho bitandukanye harimo igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, agateka kazina muntu ndetse n'igisata c'umutekano. Reka tuyatangurire ku rugendo umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe barimwo, aho bari muri Emirats Arabes Unis mu nama idasanzwe ya ONU yiga kwihindagurika ry'ibihe COP28 yabereye mu gisagara ca Dubai. Umukuru w'igihugu c'u Burundi rero Varisito Ndayishimiye akaba yatahutse avuye mu rugendo yarimwo we n'umutambukanyi wiwe, aho bari bitavye iyo nama ndetse bakaba barahuye n'abategetsi bagiye batandukanye kw'isi. Akenshi iyo umukuru w'igihugu atari mu gihugu n'amakuru menshi akwiragizwa, cane cane benshi bakavuga mu yarabana n'ayari mu mugambwe CNDD FDD ndetse n'ayo umutekano. Bavuga ko bwa mbere mu mezi aheze igihe yari yagiye mu nama mu gihugu ca Cuba akabandaniza urwo rugendo mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho hakwiragijwe amakuru y'abashaka kumutembagaza. Tubibutse ko ahari naho havuzwe ivy'abasirikare boba bari bagiye gusubirizwa abandi kw'iradiyo ndetse na televiziyo vy'igihugu ndetse no ku kibuga c'indege, ariko uwo mugambi bikarangira uburijwemwo. Bamwe bakavuga ko uwari uvyinyegeje inyuma yari Prime Niyongabo arongoye igisirikare c'u Burundi. Kuri ubu rero ubwo umukuru w'igihugu yari yagiye muri iyo nama, twibutse ko umushikiranganji wa mbere Lieutenant General de Police Gervais Nderakobuca yari mu gihugu n'abandi bapolisi ndetse n'abasirikare babizerwa cane imbere y'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu bikaba bivugwa ko inzego zose yatanguye kuzoruganiza neza, akuramwo abo adashaka bamutobera, agashiramwo abumva abafise ivyiyumviro nk'ivyo kugira ngo igihugu kigume ku murongo. Umukuru w'igihugu rero mu kugaruka mu gihugu yagarutse amahoro. Rwari urugendo rw'ituze kandi rwari urugendo rwuje amahoro. Gutangura agiye no gushika agarutse mu gihugu nta cigeze kivugwa ku mutekano wabangamiwe ku kirimba canke se kw'iradiyo ndetse n'iteleviziyo vy'igihugu. Mu makuru arabana nayo mu gisata c'umutekano, reka tugaruke ku musirikare atazwi irengero ryiwe kuva kw'igenekerezo ya 26 Munyonyo uyu mwaka w'2023. Uyu akaba ari Korporale Ndikuriyo Jean akaba yari yarungitswe kugwana muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri Kivu y'ubumanuko, aho igisoda c'u Burundi gihanganye na Red Tabara be na FNL ya Nzabamema. Igihe akirangije Ndikuriyo Jean yaragarutse mu Burundi ashikira mu ikambi mu Cibitoke, acindwe yarahawe uruhusha rwo kuja kuramutsa umuryango mu Rumonge. Aho mu Rumonge Korporale Ndikuriyo Jean nta mahirwe yagize, yahavuye afatwa n'abakozi b'iperereza rya gisirikare kw'igenekerezo ya mbere Rusama uyu mwaka bamukuye aho bita ku Magara mu ntara ya Rumonge. Bamukuye ngaho baja kumupfungira mu gasho ka Police Militaire i Bujumbura, aho yarakubiswe bimwe biteye ubwoba ku buryo ataragishoboye kuvuga neza. Yaraborejwe igufa bidasanzwe, biwe yababwiye ko atigeze amenya ico azira. Kw'igenekerezo ya 5 Rusama uyu mwaka w'2023 Korporale Jean Ndikuriyo yarasohowe agasho ka Police Militaire ajanwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Aho hose yagumye avuga ko atazi ico ariko arazira. Igitangaje nuko kw'igenekerezo ya 26 Munyonyo uyu mwaka Korporale Ndikuriyo Jean yahamagawe n'umuyobozi mw'ibohero rikuru rya Mpimba, Colonel Serge Nibigira batazira Gikona, acaramusohora ibohero. Ntawuzi iyo Gikona yamujanye canke abo yamuhaye ico bikoze kuva ico gihe nta gakuru ka Korporale Jean Ndikuriyo. Abiyo bakavuga ko bafise amakenga, uwabo yaraborejwe igufa bidasanzwe ariko ntiyamenye ico azira. Yamaze amezi 6 mu Mpimba ataboranye, none akaba abuzwe irengero atamenyeshejwe icaha yakoze.
Amakuru ariko arashikira abaryango ntahumuriza, biragaragara ko Colonel Serge Nibigira avuga iyo yashize Corporal Ndikuriyo Jean mu maguru masha. Corporal Jean Ndikuriyo yinjiye mu gisirikare cy'u Burundi avuye muri Paripehutu FNL, akaba avuka ku mutumba wa Magara ya mbere muri komine Bugarama intara ya Rumonge. Akaba yaravutse mu mwaka w'1983, harubatse urugo n'umuvyeyi w'abana bane, n'ahatahawe ipete rijanye n'amashuri yiwe nk'uko vyagendeye abahuze muri FNL batari bake. Ndikuriyo Jean akaba yarize gushika mu mwaka w'11 w'amashuri y'indera bigisha. Mu yandi makuru kandi reka tubabwire ivyagiye biraranga igenekerezo ya 4 Kigarama mu mwaka w'2015, akaba hari ku mugoroba ku Mutakura. Epipote Ngabirano yari avuye ku ishure aho yiga mu mwaka wa mbere Génie Civile, aho ageze aho kwibarabara rya 11 ku Mutakura arinjiye, haciye akanya asohoka kugura ikaramu ku kabutike ko hafi, niho rero yabona imbonera kure Celestin Nduwimana bava hamwe ikazira abageni mu ntara muri Nyanzarake. Abona imaze akanya ku telefone ayirangira abagenzi aho ku butike. Haciye akanya babona haje kamyoneti y'ibyo bitabona ihitana yambonera kure, iziriruka hamwe ku butike abarimwo bacakira Epipode Ngabirano baterera mu modoka baragenda. Uyu akaba yari asanzwe ari cegera cy'umukuru w'urwaruka rwa MSD muri zone Kazirabageni. Yarazi ko ahamwa n'imbonera kure, bagenzi be bari barahunze, ariko we yavuga ko ashaka kwiga kugira azofashe nyina yari asigaye areze abana wenyine kuva babuze se. Epipote akaba yaragiye afise imyaka 21 ntiyagarutse. Uwa kabiri akaba ari Elvis Nkundwa na Cassier Mvuyekure, bari abaskuti bo muri Unité Saint Floria mu Ngagara. Uwo mugoroba bari bavuye mu bikorwa vy'umuhari vyabereye kuri Lycée de la Dignité mu Ngagara quartier ya kabiri. Batashe babanje gushikana abana bato mu mihana yabo, nabo babona gutaha aho baba kwibarabara rya 10 ku Mutakura. Niho rero bumva abagenzi bariko basangira agacupa mu kirabo kwa Isaac kiri kwibarabara ry'9 ya kabiri aho ku Mutakura. Aho rero niho abasirikare babasanze barabafata. Elvis akaba yaragiye afise imyaka 29, nawe yavuka ku Mutakura nyene. Cassier we yari afise 25, yari umustajeri muri Regideso, akaba yava muri komine Kayokwe. Bose bari bariyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Emmanuel Ntahomvukiye na Papi Ndayishimiye nabo bari abagenzi ba muri quartier Bukirasazi ya zone Kinama. Uyu mugoroba batashe bavuye ku buzima mu gisagara ca Bujumbura. Umwe yari yahembwe aca guha umukenyezi w'amafaranga yo gusuma, hanyuma aja kubaririza impuzu ku Mutakura. Avuyeyo yagiye gusangira agacupa na mugenzi we. Batashe rero barinjiye kwibarabara rya 12 rya Mutakura, aho niho abasirikare babafatiye babajana imbere y'ikirabo kwa Isaac kuvubwo nabo nta gakuru. Emmanuel Ntahomvukiye akaba yaragiye afise imyaka 36, mu gihe Papi Ndayishimiye we yari afise imyaka 25. Bari abanywanyi ba FNL ya Gwasa, ntibari bashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Abandi ni Thierry Nijimbere batazira Tahiga, yari umushoferi wa taxi. Uyu akaba yarakorera mu gisagara ca Bujumbura. Uyu mugore bari avuye ku kazi yashika yicarana na bagenzi be hafi yaho yaba kwibarabara ry'umunani ku Mutakura. Yabonye rero haza umurwi w'abasoda barabamurika aho bicaye, umwe aramuhamagara aritaba, baca baramujana n'undi mugenzi umwe. Bose babatwaye hamwe ku kirabo kwa Isaac. Tayiga nawe ntiyagarutse. Thierry Nijimbere akaba yaravuka muri komine Mukebuko, yari afise imyaka 29, akaba yari umunywanyi wa MSD, nawe akaba atarashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Hazamwo kandi Albert Nduwimana batazira Gaposho, yari agifise imyaka 17 gusa. Yari yiga mu mwaka wa 12 ku ishure Don de Dieu muri quartier Cibitoke. Yarasanzwe akora no muri salon de coiffure yari kwibarabara ry'8. Uyu mugoroba yari yatashe muri quartier
Kinyankonge mu Buterere amanukira kw'ibarabara ry'icenda ku Mutakura yamanutse yumviriza umuziki afise guteri mu matwi ageze hamwe ku kirabo kwa Isaac abasoda baramuhagaritse ntiyabumva baca baramufata bamujana mu bandi bari bafashwe. Uyu we ntiyagarutse nta na politike yari arimwo. Hakaba kandi harimwo Leonidas Ngendakuriyo yari umudandaza afise ibutike imbere y'ikirabo kwa Isaac. Umugoroba nawe yumvise amajwi y'ababoroga imbere y'ikirabo asohoka kuraba nawe aca arafatwa. Leonidas Ngendakuriyo yavuka muri komine n'intara ya Makamba akaba ari umuvyeyi w'abana batanu. Yari umunywanyi wa MSD yagirijwe ko yahora aha ibipfungurwa biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Kuva nawe afashwe ntiyigeze agaruka. Uwanyuma ni Elia Nijimbere batazira Senegale yari afise imyaka 31 avuka ku Mutakura ibarabara rya mbere. Uwo mugoroba nawe nyene yarahamagawe azaho kw'ibarabara ry'icenda nuko abarafashwe n'abasirikare. Akaba yari umunywanyi wa MSD nawe yiyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Amakuru y'ico gihe avuga ko hafashwe abantu 37 hariho benshi amazina yabo atarashobora kumenyekana. Hari uwitwa Didier kw'ibarabara rya 12 haravuzwe Remy Manirambona batazira Mahwinya na Ozias batazira Busibuyi bo muri komine Ruhororo. Haravuzwe kandi Donatien Mutoni wabo mwene Tumagu yavuka ku mutumba wa Muyabara muri komine Mubimbi. Abo twarabuze ababazi. Hariho n'abandi benshi bataramenyekana. Hari benshi kandi bari bahamagawe gusangira agacupa mu kirabo kwa Isaac Ngenze Buhoro umunywanyi wa CNDD FDD yahoze ari umugenduzi w'amashuri mu ntara ya Bubanza. Ntibamenye ko ari umutego. Benshi bafatiwe muri ico kirabo, abandi bafatiwe mu yandi mabarabara ariko bakazanwa bose kuri ico kirabo. Aba bose rero barafashwe barabohwa burizwa pick-up zibiri z'igisirikare ni bisi Toyota Hiace yo mu gipolisi kizoho kurwanya imigumuko. Imodoka zafashe irya Kivoga muri Bubanza kuva ubwo nta gakuru. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza ano makuru bagenza aho baba baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbere y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Aya n'ayandi yose rero ntuze gucikanwa mu mwanya uri imbere. Ni Umuhuza TV Imana bahezagire.